yama imwibutsa ko ahamagariwe muri we gukuza akabuto kugeranda, maze ngo umunsi Kristo azoserukira we mwungere w'abungere adashikirijwe urugori rw'abagendera ibanga. Recevez la mitre. Que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Hanyuma acashikirizwa inkoni y'ubwungere, ikimenyetso c'ubukuru afise bwo kuyobora igihugu c'Imana ashinzwe. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Araronse rero ibimenyetso byose biranga ubutumwa bwiwe bw'umwungere, muramubona yuko umwepiskopi wacu aronse ibiranga ubutumwa bwiwe. Ubu rero umwepiskopi ahejeje kumwakira acamuyobora amujyana ahari intebe y'umwungere wa diyoseze ya Rutana, aramuherekeza amushikane amwicarike ku ntebe y'ubwungere bwa diyoseze ya Rutana,